Mwaramutse uno munsi hasa neza nice view over the window. Anyway, ikintu cavuga hariho imigwi muri uno mugani hayo gusemerera hari imigwi y'abantu imbabaza imigwi usanga ikikira CNDD FDD à tout prix kandi ariyo migwi novuga yuko usanga kenshi na kenshi ingaruka mbi zibi tuvuga aribo bishikira cyane iyo amabara adaharuye nibo bariko aratembera iyo habuze igitoro nibo bananirwa no gushika ku kazi canke ibintu bagura bikazimba mbere wanashaka niyo hageze muri abantu bahohoterwa tuvuga usanga bamwe bari muri abo ibintu vyinshi cyane abakozi ba leta umushahara iyo twumva tuvuze tuneva yari amafaranga y'umugore we yari amafaranga y'ubutanizo iyo bwashoye buja ico gihe hose usanga abo bantu bambwe imishahara nk'akarorero arusanga bahomvye. Umwe muri iyo migwi n'umugwi w'abarimu surtout kubera bari vulnerable muri systeme ya DD kumvo zibiri imvo ya mbere umwanya abarimu bakoresha ni mwinshi cyane ugereranije n'abandi bakozi ba leta. Abandi bakozi ba leta arasho kugenda akicara mu biro atakintu ariko arakora agakora akazi nyene biguru ntege kujya vuga akazi kubwa mu kicu wicaye mugabo mwarimu atzo ko ari mu ishure vyanka vyakunda sinze ko kumburebere kure kuzuri isibisha urumva ajya amasaha mu ishure bari mu ishure kira noneho nyuma y'amasaha hari gatahana devoir à domicile hari bari gakosora impapuro hari bari gutegura examen yejo hari gihe abari kwiga ikibazo ca munaniye nibacigisha ca kera hagiye twakora problème mathématique nk'akarorero physique mwarimu akashika kuri tableau akarondera y'ubwenge bwagiye akabura akavuga ati ndagaruka ku mugoroba ndashima cyane mwarimu wacu yatwigisha physique muri première yashobora kugenda hageze muri étude yo mu ijoro kazona aragarutse ati natoye solution agaca yitwereka kuri tableau rero mvuga yuko umwanya ico ni kimwe cyambe ntaho bafise uganije n'abandi bakozi ba leta bashoboye kwireyambira bagakora ibintu vyabo. Ikindi ca kabiri novuga abarimu bari vulnerable bakora ahantu hatagira igiturire sinzi ko baragira ubuhimbiri bwo muri Kongo hamwe abarimu abana bazanira ibitoki umunyeshuri kugira ngo abahe abanyeshuri bazanira ibitoki umwarimu kugira ngo baha amanota canke imyembe canke imicungwe mugabo en principe abarimu nta biturire vyinshi bihari kiretse ko muri directeur mu bibanza abandi bose batunzwe n'ibiturire abacamanza abaki mugabo bobo nta biturire batazotungwa no mushahara wonyene ugacuraba umushahara w'umwarimu ejo nakoze nka sondage mbaza abantu hanyuma umwacyanyandikira inbox aravuga ati maze imyaka 12 kumbure yatangiye mu 2014 yigisha muri secondaire no kuvuga hije université akaba akorera ibihumbi 120 vy'amarundi nibaza ko umuntu yofata ko ari munsi y'amadolari 100 dantureka kuri to yo kuri marché noir munsi y'amadolari 100 ku kwezi kose s'il vous plaît a whole month kumbura bari muri Burayi muca mumva cyo bisigura ukwezi kose amadolari 100 anko ntukine kuja Burayi ubiravye mu bihugu no mu Burundi usanga rent amafaranga bari hayo kukotesha inzu ari bavuze ngo bishaka kuba bishika 500 no kuvuga ahembwa amafaranga ari munsi ya gukotesha icumba ivyumba bibiri kandi anti twakuyemo amakori n'ayandi mafaranga bazaratoza harimo n'amafaranga CNDD FDD itoza. En principe mu bihugu vyinshi bavuga yuko amahera yo kwishura inzu yatsa ko ari kumbure ca gatatu ica kane c'amafaranga y'umushahara no kuvuga uhembwa ibihumbi 10 ko ku kwezi fata currency ushase fata igitigi cyoroshe ko tuba kuri ko wishura 3,400 ku nzu mugamba ko bo bishura ayarenze ayo bahembwa umva ko bitaba biboroheye. Mugango ko inifungatse kuvina tangure ikibaje nuko usanga abarimu aribo bantu ba mbere bashikira CNDD FDD nabonye no mu comment yuko kavyo nansanzwe nzi ni usanga bari mu propaganda ni usanga bari mu myiyerekano ni usanga bari bima muri ayo manama ni usanga bambaye umwambaro ni usanga umwarimu atabashikiye baramwirukanye harama college nzi canke lycée ubu birukanye ngo umwarimu ngo yari mu FNL yigisha neza no nubu iyo isigaye ari nka kanka yagamukama kubera abarimu batavuga rumwe na CNDD bakora neza bagiye babakuramo rero hagiye mvuga nti awa ariko sico gusa hari kindi numvise yuko na Neva se wabo bagenda barakinangira batambira ko nabo nyene atanguye kubigarama akavuga ati sindabaha na gatoyi ni mushake mugende nca ndabasubiriza nimbonara kure right away inyuma y'amezi 3 tuba twamaze kwigisha abandi barimo babasubiriza. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ivya leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu
kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu, uwuzorisesagura azoba ahemukiye abanyagihugu, azoba ahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Kaje ndabereke ubugabo. Hari n'umwe atazi ko turi muri preavis ya greve y'abarimu muri Ekofu. Dupfiki. Abarundi baratinya kumenya ubwambure bwiwe. Nta kindi. Okay, abarundi batinya kumenya ubwambure bwiwe. Ico nico avuze ukuri, aho ndamushigikiye. Abarundi muratinya cyane ko tumenya ubwambure bwanyu. Ejo tumubona ngaho ndambaye hagarika avuga Anabil Sarasora en famille, kirazira kuvuga ibiriko biraba mu Burundi, bivugira hanze muri kuducafuza. Très bien, bwana Neva, no kureka abarundi bakavuga ubwambure bwabo. Ico ndakigushigikiyeko. Reka je ndababwire, ndazi ko habatabuze ngo bazogreva. Mugari muri greva nta kibazo je murabizi ingene meze. Okay, arazi ko mutabuzemo, arazi ko abari muri mubwo mumushigikira. Nuko afite abadede barabaye kusuzugura cyane, abadede basuzugura. Umuntu wese agenda akinagira inyuma ya dede barabasuzugura cyane gose. Je tumubona adatinya kuja kwitevyo ati vyo bidocteur, nuba ari kuvuga ati ndazi muri mwebwe harimo abantu b'abarimu mutanezerewe n'imishahara, mutanezerewe n'ingene ubwarimu bumeze, mugabo muzokora iki ko tuzi ko twafashe mu kiganza. Ariko arabatamba ku muvyimba. Muragreva je basha mwinaniwe. Erega kwigisha si obligation. Ushatse ubiheba nuno musi. Urumva kindi abadede ni take it or leave it. Navyo kubembereza abadede n'abantu nyine bo mwishamba, ni kintu cy'inyeshamba, ni kida canke guma, nta negotiation, nta flexibilité, nta gusigurira abantu impamvu batokongereza umushahara. No, take it or leave it. Ndakubwiye yuko uwigisha ari ku nguvu. Ushatse n'ubihebe urabe ko ari ugukurikirana. Ugende kwiyororera ingurube, uyororera inkoko, nta numwe ukurikirana. Wigire Dubai, wigire Kenya, Nairobi, uje Kampala, uje Tanzania kurima, uje South Africa, uje Zambia ku curuza itabi. Go! Nimugende. Genda nkifu yimwishira kwanza murabansi b'u Burundi. Nta kubembereza abadede. Nico ndabakundira. Bakomeshe. Je mu vyukuri abarimu bakomeshe. Je murambwira impuwe mugabo abarimu je nuvuga ko nta mpuwe nkibafitira. C'est fini. Okay, ikigongo cyaraheze. Okay, bakomeshe bwana Neva nibagende. Okay, umwarimu udashaka kwigisha kuri amadolari 50 mafu kazi yako nenda. Good job Neva, good job. Rero uzoshaka rareka. Très bien. Go greve. Aharo abadada yinjeje ngibi ukomya amashiki. Umuntu ariko aragira impaka, abarimu bamabagira amagreve. Murambwira umugenzi w'umwarimu nti wagiye mu bwarimu kubera iki abarimu na hano turi, abarimu n'abanurse, abaganga baba infirmière. Nta mwaka uhera batagize greve. Okay, uno mwaka akora primaire, eje ba secondaire, hirya ejo bose hamwe, undi mwaka abanurse, undi mwaka abanurse mu bitaro. Donc iyo migwi ibiri nta mwaka uhera batakoze greve, ariko naza ko kubera justement imishara yabo iri standardize, bagomba kuyinegosia baciye mu bintu by'amasendika birumvikana. Tanditswe muri privé uvugana na boss wawe ata udashimye akazi umushara ucitangwa kwirondera mu kandi kazi, nta nturindira ngo leta nizo decida. Sonda bitahura mugomba yuko mu Burundi kirazira gukora greve. None ndabwira kandi ko aba badede baje bafise intwaro mbi ya gahotoro irengeye izindi zose. Bantu mvuga ngo buyoya bagaza, nari nifuje ko kumbure nka Hilary nibizi yoza akadubwira ama comment yari umuntu akunda kumva mu makuru bama mu magreve. Abari mateneze bama mu magreve, abanyeshuri bama mu magreve, mu badede bagifashe mu maboko, nta muntu ajwira. Namunajwira n'abadictateur nyene n'abanyeshamba. Uvuze barakurasa, baragufunga, baraguhungisha. N'ubu ruko kwabwiye ati nimuvukore greve je ndabirukana mwese. Greve contre uwo wakorera nyene. Kare ntimwari bwamenye igihugu cyarico. Ubu ni Rwanda bigisha yuko leta n'abantu imiliyoni 12. Wori umukozi wabo. Kuvuga rero ngo ngirira ikingo wasase nkwigishiriza umwana. Ni wewe nyene. Bazoguha amakofe nakaguhenda. Urumva violence gusa bakuzoguha amakofi. Genda wigisha turaguha amakofi. Akira iri dolari rimugenda urige wanse kujya dolari rimwe tuguha amakofi. Nivyo. Donc ndako ereka abantu b'Imana mutabona neza ko muri ko mutwagwa n'ibinyeshamba. Observez ça, bamumviza ama discours muyaje mu gaciro. Sistu nk'abantu babari mu mwize.
abana babahanze amaso, abo bapeiza ozarandura dovu bahanze amaso, nimwe bande tuwe dufise sute nkabisha muri miliyariro, nimwebwe abantu bose bibashyira bihweza, nimwebwe babona ko muri abantu bari intelligent. Twe dukura umuntu umwe yize twabona muri environnement yari umwarimu na occasionnellement agronome, mugabo umwarimu en particulier. None se abapatro banyu abene gihugu hakurikira umwana wanje kumwigisha uco utaha rero ugenda uragayagaya mu kabare wase kumwigishiriza umwana kandi aguhemba umushahara wawe uzocubanza uhagarare kwanza. Okay, ugize greve umushahara wawe ucuhagarara straight away. Genda ugire greve umushahara wawe ucuhagarara. Ariko sinzi ukuntu mwashoboye gushika gusura mu ishamba nkuko, okay? Kuko je ndazi yuko droit yo kugreva iri mu madroit kumbure uburundi bwase bayisanzwe buzwi no kuzo ntwara umugaya za kera, iyo droit ku negocio yo kugira yariho. Nta muntu ugira numva ngo umushahara wahagaze ngo bakoze greve. Mugabo bikore umushahara ucuhagarara straight away. Straight away umushahara wawe ucuhagarara. Comprendo? Okay, uratahura. Genda ugire greve umushahara wawe baca bawustopinga straight away. Barabikugabishije wa mwarimu we ugomba kuja mu greve, genda umushahara wawe straight ucuhagarara. Iyo niyo dictature mwagiyemwo, iyo niyo utopia mwagiyemwo. Uwo niwo mugambo mugena murakomera amashi, uwo niwo mugambo mugena muramamaza, uwo niwo mugambo mugena mwambariye imyambaro, uwo niwo mugambwe uriko urabahohotera. Genda iyo leta yanyu niri kirabahohotera, mugabo niyo muguma mushemeza, ariko arababwiye ati gira greve tuje tubahagarikira umushahara ubwo nyene. Ico ni cambe, ico ni cambe mubimenye. Muri Bibiliya encore une fois turi kubona nta gukoma amashi, urana aho muri njiji. None wowe dufate ko kumbure abo bantu atarabarimu, kereka dufate ko ariko bakoma amashi atarabarimu. None inyuma y'abarimu weza ko hazokurikira nde? Inyuma y'abarimu hazokurikira mwebwe muri gukoma amashi. Sinumva ukuntu aba badede n'abantu binjiji cyane. Ntumva ukuntu umukozi wa leta neva babwiye ati nta leta dufise, neva babwiye ati genda mu vyironderere mugakoma amashi. Yafate umugumwe w'abarimu en particulier, nzi muri benshi muri ngaho ati ntitubongera umushahara, ntitwigera tutegekanyikira kimwe kuboroheza akazi, genda mu greve tuce tubafuta abantu bagakoma amashi. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Abarundi mugaza ahantu hagoye cyane. Imana ivuga ngo ntugire ubwoba. Narababwiye Igitega, ndababwira nzi ko muri intumva harimo intumva biranditse. Ntabwo bafise. Ni wasiba nkagusubiriza uracuge dufata inkoho duce tugwana abene gihugu bose takuzobanesha. Wewe all of a sudden agide mu byo gufata inkoho. Agide mu byo gufata inkoho. Uri umwana ko mutwagwa n'abantu babaye traumatize n'ihambara. Nimwe ko twabona abantu babagwanye. Depuis quand inkoho zaje mu manegociation y'imishahara. Umuntu avuze ati twongera umushahara, twongere condition de travail, twonge dufashe kunukunuko. Ubwari mu inderi imeze nabi. Ngo genda mufate inkoho. None mufate inkoho tuzoye. Encore une fois ndabibutse neza. Aka kagazo kabadeni ko kazotuma dusura mu ntambara. Je nawe ndabibabwira, urumva ko buri mugwi w'abantu ugize ikintu savye, ikintu uvuga legitime. Gusa umushahara ni crème iri legitime. Kandi greve ni crème n'inzira imwe legitime abantu bakoresha mu kugondoza umukoresha, na cyane cyane iyo bakoresha negotiation bikanka kugira ngo bashobore kuronka ico bari kubarasaba. Mugomba ko aciyasimbira kubiki ndabarasa. Aciyasimbira kuvya inkoho. Ebana neva hari umuntu yakubwiye umwarimu ati mutatwonge imishahara turafata inkoho. Ivyo vy'inkoho ubizanye mu gute? Makubera atakindi bazi atari kurasana, nta yindi nzira bafise yo gutora ikibazo na kimwe. Wivye ikigori ntibagufunga barakurasa cyangwa baragufunga bakakwica, nta yindi nzira nimwe bafise byo tu negotier ni butureke duhunguke ni ngo tugwane. Aba bantu barabaye traumatize n'intambara kandi bizobakora ku barundi bose. Miliyoni 12 abarimu muri bangahe muri Burundi ko buryo mwonesha miliyoni 12 mwase kuzigishiriza abantu. Hari ibintu ntimuze musubire gufinata n'igihugu ndababwire. Umunsi Burundi bwa bufise ifaranga ubusa. Muzoca muhunga, muzoca mugira gute? Urumva
ari kubimiriya mwese muvyumva ngaho o mwabarimu mubwe n'amarashigira dede ari kubabwira mu abarimu mwe d'abord muri nkewa paraporo y'abarundi bose mugiye muri greve abarundi bose bo baboho akakwita makofe mugasubira ku kazi ku nguvu. Ikindi naco ko amafaranga turiko turayajya ko amakampani yose twayogeje yari Bujumbura n'ahandi za Sosumo zisigaye ziri muri negative za Brarudi za Verundi izitariwe zibuzarahomvye onaturumba yahagarawe n'uvuze ko yagejeje ahatemba amasosiyete yose ya leta yahomvye ubutare barashora ntitumenye bwagiye bari kubakurira amazu niyo no hiyo bari kwimba ubutare bwose ibirombe hirya no hino none niyo amafaranga yose twayamara agasigara ubusa muzoca mugenza gute muzoca muhunga oya muzoguma mu gihugu mutwigishiza abana kuko nuko guhunga tazogiye twugara imipaka tubimeza passport n'abashobora kuzironka hanyuma mutwigishe ku nguvu maze utije abana bacu turimo na 12 tuzobakubita makofe cyane tubarase. Wait and see aba badede mubahe yindi myaka 5 you never inga atwara indi myaka 7 inyuma yayo muzoraba iyo gisasigaye ari umuyonga ari umunyota iyo niyo vyashika ibararizo bariguye naye mwicaye muhira muzoca muronka ayo mahera umunsi Burundi buzaba bufise izero ifaranga ubusa. Urumva abantu mfuze vyizero ngo 2050 2040 nagira nari kumva vuga ati bari mu mwihangane turafise umurima weze ndiko uravuga twarashoye ubutare shina ntira twishura twabaye turabaha ideni twarabonye n'ibindi birombwe biriko an extraction turiko duteza imbere imishara tuzobongera very soon niko ibihugu byinshi en construction cankiro construction babigenza namvuze banavuga Jeremy Kwanza avuga yuko mu Rwanda batangiye gukorera umuceri ikiro cy'umuceri mugabo mu nyuma gihugu baratenda bagizamura ubahembwa neza rekada ahubwo turiko tumanuka so qui est vrai tuja à zéro donc nubwo busa mugaya umunsi bwaheze muzoca mubigenza gute le temps is coming ntabwo ari si ni when umunsi pana ngo mugi bishobotse no umunsi vyaheze donc umunsi kurashika avyo bintu zo vyaheze ndikuronda mu kirundi mugabo mu kirundi kumenya vyoroshe mugabo si and when biratandukanye when and if muzoca mureka gukora muca muyaronka ibigabiri kuvuga umuntu ajya imiliyoni ngo 4 ku munsi 4 za ratio ntabwo ari ibindi bintu akoresha 4 za ratio imiliyoni 4 abakora matematike mu birabe imiliyoni 4 ufashe wa mwarimu ahembwa inusu y'umiliyoni naho yumva ko ari mwarimu kumbure bikovongo uhembwa inusu y'umiliyoni mo twavuga ahembwa munsi inusu y'umiliyoni nukuvuga ko abarimu 8 ku munsi umwe neva yohemba abarimu 8 ku kwezi ku munsi umwe amahera neva akora ku munsi umwe ku kwezi yohemba abarimu 8 nukuvuga dufashe ukwezi ku kwezi kugira ngo matematike yumvikane neza cyo kuza na 30 kuko neva ajya kuva ku wambe gushika ku wa Mungu imisi yose kuri yose nukuvuga turi 240 donc abarimu amajana 240 umushara w'abarimu amajana 240 niwo neva agablinga ku munsi. Ubu ni wa muntu avuga ngo je bigega biruzuye mfise mile mfise toni z'ibiki mfise toni za biriya ndarima ndorora mfise ikawa mfise inka mfise ingurube mfise imisiba mfise imisundwe cewe sinkenyiki iconja mugabo akamuha izindi miliyoni 40 miliyoni 4 ku munsi umushara wa 240 240 teachers 240 enseignants donc ayo yose agablinga munda yiwe ku munsi umwe aho ntitwashizemo ngo maintenance ngo yizo fleet ziwe izo cortege niyo nuvuze ngo kushaka kubashika cortege bakumba n'izindi ntuze ya za gouvernement cortege za gouvernement kwishaka gushaka naho ngo miliyoni 140 bon ico kumbura iyo nifigira ntasho gutohoza mugabo vyo biteye isoni medan tureka ndikuvuga ko aba bahizi amafaranga bari gukoresha bonyene mu mazu yabo we n'umugore wiwe udashizemo nabo bandabirabe nabanda kugarika ko nabandi bose bari ko barajya ku murongo aruta inshuro 98 inshuro amajana n'ayandi amafaranga wo kongera abarimu abaganga hanyuma akareka kuja kuberabera hirya no hino mugabo no kubakankamira gusa nimugende ahubwo murabansi bo Burundi ariko nkangu ndabigaruke ku barimu mu vy'ukuri nabakomesha ku barimu ndagushigiye bwana Neva bakomesha ahubwo bahagarika umushara wose numvise idodomvye muri zo groupe WhatsApp ucumucakira sorry rero gadabwire twe twasanze hari umuntu numwe n'abayigisha bari mwo nyene hari numwe atidoga kwa abana bacu ubumenyi bwagabanutse jewe naravyize neza nkasanga none hagirizwa abana ibiharage vyase kumera canke bikabenja
ikosa n'ibiharage cyangwa ikosa n'umurimyi? What? Ikosa rishobora kuba vyinshi. Ikosa rishobora kuba ari ibiharage vidama, ashobora kuba ateye imbuto mbi, ashobora kuba ari umurimyi, kumbura umurimyi yateye mu bugaragwa yo no sepa cyangwa ntiyagiye gushiramo amase nyayo, yashizemo amase sepa intabire y'ikawa cyangwa mu biharagi. Ishobora kuba ari ikintu cabiriye mu kuzimu, ishobora kuba ari imvura itaguye, ishobora kuba ari ibintu vyinshi. Poroka y'u Burundi education yishwe na dedere, hakunda n'abarimu ngo bari part du system. Cyo tumani mu ndabakunda nabo nyene. Mugabo dedede comme système niba mwishe ubwarimu, ivyo fondamental abarimu babisavye niwe mwabibashizeko. Abo bantu muze murasubiza ku nguvu niwe mubashiraho. Ivi byo kunoma aba directeur baba bimbonera kure, ivyo nimwe mu bikora. So ubwarimu bwishwe n'abadede, abarimu bari part du système n'abari mu wishe yo education. Évidemment birambabaza aba entertainment bishe b'u Burundi mwarishe education mugasanga ko mutanga mu ma privé amafaranga arengeye ayo mukorera, kandi mu ma privé novuga ko mugenda wo gusa kuri yo prestige bariko biga ubusa. Je ndamaze gutesta abarimu abana benshi bavuye muri privé nabo nyene baba bari nure. Mocho javuga mwarishe education no dufaranga twose mukore bwa busa muri ko muravuga nubwo muvuye kurimira muca muha umudede afise ishuri ya privé ngo abigishize umwana wanyu. C'est trop ridicule. Mwaze système itagende itabaho. I don't understand. Sinzi ngene muzokufyisoka mu abadedemwe mubona musije gufokasinga ku barimu n'iyindi migwe mwumvireho wa ndatindagura abo hasi nabo hejuru wumvireho canke mbwira gito cyo wanje n'uwo wanje yumvireho gito cyune n'uwo wanje yumvireho ishaka nabundi bwoko pana ubwoko butututse n'iyindi migwi y'abarundi, abarimyi, abataxivero, abataximene, abaganga, imbonera kure, abasirikare, abapolisi. Mwese mu misi bazobabwira akiri umushato bahaye mafu muvyumvira ko iyi dede ataterambere izobashikanako. Ko iyi dede itsamba tugihoze n'ubusa muri ko muragaya buzotera bugabanuka ubye par inflation, ko donc ayo mafaranga angahe ufise ejo azosuma bikeye nkuko musanzwe muvyibonera. Umuntu wese arabizi yahabaye imyaka 10 heze nko mwarimu avuga ko ahembwa 400 ku myaka 10 ahembwa 300 mbwa 300 yashobora gusuma katahana vyinshi ubu nta kinatahana. Ubye inflation nkuko nako ndavuga canke ahubwo nubwo busa utangure kugabanuka kuko aba badede igihugu bazokibankrupta bari kwa bankrupting the country. Kiretse imvura yakaze we wase kubagara ibiharage ibigori bigaca bimenje ntivyame. Ingorane n'ibigori ca ingorane n'umurimo. Bo tuve muri analogie ke tugume muri systeme y'ikirusiya mubatse nama ndabivuga cyakintu cyo muri sati baduhemba ko baduhemba tukabenda ko dukora. Niko leta y'u Burundi imeze, niko leta ya Union Soviétique yari imeze imbere yuko Union Soviétique ishwenyuka n'ituma cyajya shwenyutse. Babahemba ubusa hanyuma bagakora ubusa. See what I'm saying? Wewe umwarimu akorera amafaranga atamutunga mukavuga muti nta mafaranga batunga tuzobaha, none we yo kwigwa mu ishuri agingwa yiteze igituntu abihera abikorera iki? Yoja muhira dufate nka matematike ni kigwa kigoye utahabwa cyo gukosora amakopi, ukosora kopi imwe ushiramo nuance bo yakoje operation ujakoje operation kandamo uyu yageje nga hagati mugabo yari kunzira nziza kave kumuha uyakoze nuze inzira shoma neza mugabo ntuze calculation ya nyuma yayinaniwe ndamuhangaye. Ivyo bisaba mental work, bisaba umwanya gukora. Mugana wabagiye kurima ndi kuvuga n'abarimu ubu bari mu gihe c'ikiruhuko mva karimo arimo wanavuga kumva vuga abana bamenye ibintu yigisha mukavuga ibintu intellectuel. Ubu ni ibigori bireze tugiye gusiza imvure gitasura imbuto yarabonetse. Anyway, ntabwo mubahemba ntabwo bariko bigwanaho. Jewe no koresha examen kuvuga nk'iyo ya matematike no koresha multiple choice ijya shwa multiple kushika ni ABC no hano umugore cyangwa umwana ni nkosora ivyo nanjye ndawe kurima niko baca babigenza ko nta kundi vyogenda. Umva vyogenda gute? Ninde utanga dicte, ninde utanga composition? Nta mwanya ufite gusoma composition uri kuja kurondera ivyo kurima n'ivyo kuya gute? So ucutanga ivyoroshe. France yavutse ryari 1949 ukamuna agakosora grille de correction ukama copie ngikibazo ngiye answer iri mathématique oui ou non, vrai ou faux, tic tic, end of story. Uri gukondana abarimu mugabo education yishwe n'abasina systeme y'abadede niyo mwe basanze abarimu sibo abo barimu mwasanze sibo bakomeje bigisha kumbere no aturetse ko mwabirukanye mwaje kwica education gute no kwera ikintu cyose dede ikoze ko cyakiba mwako. None nihe habari muri rya wumva bidoga ko bafise sheke mugatwara biravye dusanga
ntawe ushobora gukama ico utamugaburiye wokama inka ataco wayihaye. Exactement, ivyo nivyo dede mugomba kumenya. Abakozi banyu mubahemba ubusa, okay? Mubahemba ubusa kuko bati uyihenda umuyonga nayo ikaguhemba umuhondo, umva mubahemba ubusa mugomba babahereza resultat. None bo habazi resultat ndeva ndakubaze ataco bahemvye. Ico kibazo ko ndakibaza abadafise ikintu ca ndafise self awareness. Amakosa bariko barakora bayagiza abandi bantu. Mwebwe abarimu niko murabahemba. Abarimu benshi bari proud kubona ama resultat. Okay? Jewe abarimu bubindi nubwo navuze uko umwarimu mwiza ndamukurira chapeau, abarimu banyigishije majambere chapeau ndamukuba cyane maze majambere hari iforo connaître ntuze iforo aho yari iri. Abarimu ndabibuka benshi ko bose navuga amazina bose mugabo niwe assistant out baba bafise Timo chapeau ko teacher. Abo barimu usanga bafise umwete banezerwa no kwamareza asa neza mugabo kandi ugomba kumuha agahembo daboro kamutunga kugira ngo nkumanye kwikonsantra kuri ico cigwa ciwe epi kamwankuraje gukora après tout mugabo niba ari gakuragira amafaranga ngo akwire aje Dubai wumva ikiroko kimuje imbere abanyeshuri kumenya canke no kuronka amafaranga hagije ngo yigire Dubai. Mabadedemwe muriko muratwicira igihugu kandi ibi bintu muriko muratwicira igihugu tuzobibishuza. Duca tuvuga tuti ubu rero nta yindi nzira ihari nuko dusubira kwigisha abarimu kugira bagira ubushobozi bwo kwigisha abana. Kwiki dusubira abakwigisha abarimu kugira bagira ubushobozi bwo kwigisha abana. Bo abarimu kumburetse ba primaire benshi babace kuri university bamaze imyaka 4. Musubira kubigisha ibiki kandi ari n'abarimu bafite na experience. Jewe ndazi mu gihe ca crise hariho abarimu baba baje secondaire, abarimu baba bageze ku university bayize nk'imyaka 2-3 baje bagenda kwigisha bigisha neza ama resultat twarayabona. Abarimu baje secondaire n'abaje university mu makambi yo muri Tanzania wasanga ariko yigisha abantu ata qualification bwarimu bafise bize za secondaire nyene abandi bayakatiye hagati kuri university mugabo baronka ama resultat meza numvise ngo batanguye kuba accès kuri concours national na exeta baronka ama resultat meza. Ibishoboka gute never abo barimu banyuma ko mushobora muri systeme mu babanze imyaka 4 biga mukasuza muri recyclage. Kera recyclage yabakumbure kwibutsa kantu kamwe peut-être haje i programme shasha curriculum shasha cursus shasha peut-être hariho evolution muri education yabaye mukabo muguma muri éternel recommencement ivyo badedumva umwarimu yahejeje imyaka 4 arakoze stage arayirangije araronsa akazi amaze imyaka 2 reka dusubire kubigisha iko mutazi kwigisha aba badede kintu cabazanye ku ntwaro caradukozeko. None tuzomenya gute abafise ubushobozi n'abatabufise kugira wewe wahaye akazi abafite ubushobozi nk'uko badede muri birofa umumenya gute abafite ubushobozi n'abafise muragenda maze ngena ahandi batanga akazi ingena batanga akazi urafitaho ama condition requise kimwe kuba yarize icigwa canke ico kintu ushaka ko uwo muntu akora. Icya kabiri ukamuha interview bibaye ngombwa ukamuha test technique kona ko ivyo bintu yavyize hanyuma ukamuha akazi uzi ko gashoboye kumurasho kumufasha mu myaka 2-3 muga kuvuga ngo abarimu mufise ntimuzi ngo ababishoboye n'abatabishoboye muriko murakora iki epi kubera iki inyuma y'imyaka 21 ari mugeze kwibuka abantu batango basemerera foko yo eco fundamental mufite ivyo n'uburofa muriko murakora ubu murazanzabutse sinekora amatora yegereje muriko muzana kajagari encore une fois. Batabufise tubigishe ababufise nabo badufashe kwigisha abo badafise ubushobozi. No abadafise ubushobozi ntibagomba kuba mwabahaye akazi en premier lieu bana neva ibintu byo gushiramo imbonera kure byagicako ngo nabushobozi buze mwabahaye akazi mutazi ko adafise ubushobozi. Niba naho mwigisha abantu imyaka 4 kwigisha bakaja muri stage bagasoka atabushobozi bafise abo bo bagiye kwiga ubu bagiye kwigishwa nande bazoronka umwanya wo kwiga ryari bariko barigisha. It doesn't make sense. Aba bantu badede byo gutwara mu byukuri iyo vyumvirije kubera ko utoronka ministre w'amashure umuntu w'umutekinisiye mu directeur runaka akaja kusigurira abarimu ivyo bariko barakora bakabwira ko umuntu umenga ni tono vide iyo uri kuravuga nta sanse bifise. Menya gute uzomenya gute ababishoboye n'abatabishoboye ivyo ntubimenya umuntu ariko arakora akazi ivyo ubimenya uri kurakoresha interview muri recruitment nico uri kurakora. None mwebwe mukora recruitment gute
et puis hari ibindi mu kazi haba hariho performance evaluation, umuntu mwarimu bazarevaliwa mufise umudirecteur cyangwa undi muntu mu teacher nde abandi azarakora evaluation niko amenye ushoboye n'utabishoboye. Et puis murafise ama exam atandukanye, amakongura atandukanye, haryoshe ko umwarimu ashoboye n'udashoboye, umwarimu yasoba abanyeshuri bitazi ivyo sinumva igituma wigura kwesha ama exam twe dukura bashobora kumenya nk'ishuri aforma neza. Harimo abarimu wasanga bazwi mu bice bitandukanye by'u Burundi, washobora no kumenya umwarimu w'Ingozi wo mu Ruyigi wigi Bururi kubera avuga ati hari umwarimu wa matematike azwi cyane hari ahantu wigakura. Muko mwebwe muracajidikanya ngo ntituzabazi gukora natazi gukora akazi kubera iki abadeze mukora ibintu byose mukajagari, nta systeme hari d'evaluation, nta systeme ya recruitment hari, vyose n'akaduruvayi gusa nukimenyane n'ubutera hamwe. Osore ububonera kure kuvuza uti turamanota bafise aca mukubita 10 ku 10 wowe uzobimenya. Abana bose aca baha 100% bose ati jewe ndi wa mbere none si uyataga se utahisho kibazo se utaga n'amanota kubera muri njiji ntavyo mumenya. Mu bindi bihugu byose ko ndakubwiye habariho systeme d'evaluation kuva kuri recruitment, kuva kw'ishure ugaca mu stage, ugaca muri recruitment, ugaca muri probation, mu bya canke sinzi ngene bakita onboarding, umwarimu hajya tanguye akazi bafise induction, ibintu vyinshi n'izindi evaluation zitandukanye. Umwarimu ashaka kugenda, umwarimu ari qualifié akicara muri class agatanga evaluation, ibintu nk'ivyo. Mwebwe mugiye gukoresha systeme yihe? Ahubwo mushaka kumburengera abarimu batabacikiye none mu bagabanure mugome mushira mu abarimu w'iwanyu gusa. I don't understand ibintu neverimo. Mbwira ingere tuzobamenye. Rero reka tubapime turabe abadafise ubushobozi kugira hageze mu kiruhuko tuze duce cena kera nahora numva recyclage yarabaho kuva kera narinde mugabo umvise ko tugira tumenye recyclage bwana never nubwo nabivuze. Recyclage ni recyclage, ntabwo ari training, ntabwo ari education, ntabwo ari iki, ni cyaki nushobora kuvuga uti bo ubu harabaye ikintu cyarevoliwe bo muri technique ho birakomera cyane kubera iki ntuzeye nk'umuntu yize Windows muri 88 Windows yarahinduye isura. Sho vuga reka dusubire tubigishe Windows encore une fois kirikuru muzigenda zirevole bashobora reka tutuye kugira recyclage. C'est pas nk'abantu bigisha technology obvious technology kuma yevole babona recyclage ibintu nk'ivyo. Ubu habonetse AI bashobora kuvuga reka twigisha bari mukura cyo kuja AI mu buryo ethique ibasahide nka tour mugabo encore une fois ni abanyeshuri ntibatirije kuja AI etc. Izo nizo recyclage. Ntabwo recyclage gufata ngo uyu mwarimu nta kintu hazi reka nje kumwigisha kwigisha, ise ntabwo ari recyclage. Me abadede none mushobora kuba muri njiji gutya vya bidoktere vyawe biriko birakora iki neva na bidoktere vyize education biri mu Burundi. Dr Bano come help us. Dashoboye kwigisha ngo greve nibayigire kabisa. Dufise ugwaruka rushomye gwishi tuzoca tugwigisha nibo tuzoca tuha capacity. Emwe nta wiga barakomye induru, urumva barakomye amashi nako sinduru namashi amashi nibiki bavyita gushyira impundu arano n'induru nyene. Urumva donc abadede bumva yuko abarimu bari disposable, buri muntu ari disposable ushaka kumuramplacer kugira remplacer papier de toilette. Uri umwarimu, uri umuganga, uri directeur d'école, uri umutekinicien, uri umupolisi, uri umusirikare, turakuramplacer. Ni mugende cyo twasubiza tusimbonera kure zuzuye ngaha cyo tuziramplacer. Urumva no kuvuga na ya skills ntibayevaliwa. Epi mu nyuma tuzavuga ngo reka tubigishe. We wumva uri kuramplacer n'abantu mutoye mu muhanda utoraguye, wumva ubaha valeur. Abasoda muri Kongo barapfuye nibafe tuzobasubiriza. Aba muri kurungika imbonera kure zititeguye muri Kongo zigora nibaherero tuzobasubiriza. Umva buri muntu ari disposable. Abantu kubadede nta valeur bafise, ama skills ubumenyi bukora experience nta valeur ifise, umuntu wese ntibamuha valeur yiwe bavuga ati nugende turagusubiriza. Urumva system y'abadede muri mwo kuba umwarimu bitwara amezi arenga 3 tuvuze tuzo kwigisha mu wa kabiri duca tugwishisha ibyo mu wa kabiri gusa turayikomeza 3 tabubizi ugacuza kwigisha abana. Donke muri make ari kuvuga ati cyo gutora imbonera kure ejo mwaka wa 6 canke itanawize tukabugisha amezi 3 gusa ashobora kuja kwigisha. Nawe uri gufata abarimu bize seconde barayiheza bagenda kuri university bamara imyaka 2 ishira 4 biga sero ivyo bize bamaze experience bigisha uvuga ngo mukeneye kuba recycler mukeneye kubigisha bati oya ntibishoboka twarize ngo camugenda turasubiza n'imbonera kure tuyigisha amezi 3 gusa. Make this make sense.
aba bantu ninjijije nama navuga igihugu nishobora gutera imbere gitwawe n'ijinkizi c'est impossible ntibishoboka ne mathématiquement impossible ubu Burundi ntibishobora kwavansa mugize imana bukaguma uko buri muzoba mutomboye mugo kandi mumvize iyi dictature iri mu gihugu aho abantu bagira revendication légitime bamwe bakora kuva mu ntango na kera narindi kubagenshi ubwenge amagreve cyari ikintu gikorwa mugabo abadede bacavuga turabarasa turabasubiriza turabakatira umushahara kandi birabe kuva situneva hashitse kumbe nimba yane sindahibuka neza nta greve nimwe irashoboka abanyeshuri muri kaminuza ba mu amatwarete anuka yaki mugo ndashaka kugira greve impossible abanyeshuri biga ubusa abarimu bandi bahembwa abakozi benshi abasirikare barabatambukisha gishenzi nta uryogora iyi dictature nantuze naza ko na Kim Il Sung muri Korea yo sinzi udatwara Korea naza ko nawe nyene ari jealous naza ko nawe ndafite jealous ati mwabigejeje gute abadete mwabigejeje gute koma twigishe aba bakiwe ku bande bazo batumira muri no Korea babigisha nyene bakinyiza abanyagihugu biwabo ni dictature tagira inwi abantu bashaka kubibiga bagushika aho yanka kumuha ubushobozi gukorera igihugu ariko bwana Neva ndo wenda bisubiramo abarimu mubacisha muri processus ndende yo kubigisha kwa recruiter na induction mbere ko batangura akazi etc na stage mugabo uvuga ko waramplace n'abantu bize meza 3 mugabo uvuze ngo gomba bigisha bagaprotestinga ukavuga ngo murira busema you not making sense bwana Neva you not making any sense ijya greve barayigira nabwiye ministeri ntubishure inomire babigire niko namubwiye nta kamaro guharira n'umuntu w'intagondwa muramumva mu ntagondwa mwe murabamumva ntagondwa nta kamaro ko guharira namwe nta kamaro ko kunegosia nta kamaro ko gukora greve bazoca babirukana voilà nibutse kandi abantu azavuga ngo kuri buya ntimwavuga kuri buya abantu ba mu magreve kuri buyo yakuri bagaza abantu bakora amagreve akamvuga kuri buya niho nanci ubwenge bama bakoze amagreve kandi keshi na keshi amarevendication yabo ministre yaza kayumviriza bagatora resolution mugaba dede no take it or leave it fata inkoho uturase natwe tukurase fata inzira ijya Dubai genda urimo ikawa genda utema isundwe kazi yako genda nejo tuje tugusubiriza imbonera kure ziruzuye zirinde yakazi nenda zako voilà umuntu muri komandadiringa nawe ibi bikavuga nkuko nabivuze umuntu be n'umugore wabo babayeho muri luxe itagira uko ingana bajya ibiryo birengeye umushahara w'abarimu 200 bama mu bintu by'ibintazi imisi mikuru ibikorane anniversaire etc mugabo umuntu avuze ati nyabona bimeze nabi ngo toka kure ni muzibe ariko imbere ko ndangiza nibutse abarimu yuko abo badede mushigikira ari bazobahonyanga mwibuke nibutse kandi imbonera kure nibutse abajene uburundi muri ko muraburya ejo numvise agaklipe gatoyi arende kumana avuga amadene ubundi bufise ati nabajene bazoyishura amashuri bayisha abajene muzoja he mbonera kure mwe muzotungirwa hehe n'abandi bakozi abitwa ba leta abapolisi abasirikare n'abandi ruriye umwe rutakwibagiye ruriye undi utakwibagiye kandi ngo ingondo yakubise mukeba urarenza urugo donke mudufashe mu by'ukuri Burundi urakeneye impinduka sinokubesha mugira umunsi mwiza.